Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire muri mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Nongiye kubaramutsa ndabahani ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi turacarigenekerezo rya gatatu ukwezi no munsi no mwaka wa 2020 na gatandatu turi ku munsi wa gatanu aho abatari bake mugiye gutangura weekend abandi nabo mugiye gutangura ibihe by'isabato kandi hakorera bifuriza weekend nziza ndetse n'isabato nziza kuba yemera twinjirana mu kiganiro cacu cuno munsi tugiye kuyaga novuga yuko ndabazaniye inkuru nziza, inkuru idasanzwe, inkuru nziza ku bakunzi b'amahoro ndetse n'inkuru nziza ku bakunzi ba coalition ya Fardc. Ubu nagenda babwire ko inyeshamba z'u Rwanda mu kanya muza kumva ziriko zirataka zitakamba ziboroga. Aya namakuru ndabazaniye murabizi yuko nama ndabazanira amakuru nk'aba breaking inkuru bwa mbere abandi bakaza kuyivuga nyuma. Rero ubu ndababwiye neza yuko aka kanya tuvugana uruhigi rwahindukiye ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Muza kumva mu kanya induru n'amarira mu masaha ari imbere. N'amakuru ndababwiye ntashobora kubabwira igituma ndababwiye ariko reka tubitege umwanya turaza kwibona twinjiye neza amakuru yacu uno munsi aho muri kino gano tugiye kuyabira hamwe aho twigwaneho umuhari w'abanyamurenge bagumutse wagombye gutera ambiscade igisirikare cy'u Burundi FDNB mu gihe bari bagiye gutanga kamforo aho bitwa muri point 0. turaje tubabwire uko ibintu byifashe muri rusange, turaza kubabwira uburyo birano mbiri yari yamaze gufatwa n'ishamba z'igihugu cy'u Rwanda magingo ayatuvugana yamaze kuba isubira mu maboko ya Fardc mu buryo butaziguye. Ibyo twamaze kubategurira muri aya makuru yacu ndetse kuri uno munsi nyene agace ka Murima na gace kegereye cyane point 0 amakuru dufite no kwigishamba z'u Rwanda zakamijemo amabombe n'amasasu menshi cyane ndetse bituma bene igihugu baba muri ivyo bice bahasiga ubuzima ndetse n'abatari bake barahunga nk'uko amakuru yacu abandanye. Turaza kubabwira abene igihugu muri rusange batuye canke baba muri bino bice ndababwiye kugira ngo mushobore kumva ukuri kw'ibiriko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Ariko igikuru mwamenye nuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirirwa mu bice zari zarinjiyemo muri no misi mu migwano yari imaze imisi ndetse no kwihagira ibice bigiye bitandukanye mu gihe Fardc yakoze hopri kubera ko amadrone y'igihugu cy'u Rwanda yari yuzuye ikirere. Baravuga ati katwanze twiropriye niyo strategy ya gisirikare kugira ngo tuze kugaruka tumaze gukusanya ingufu zose twazisize hamwe hama tuze dukubita umunyarwanda tumusubize iwabo hasi no hejuru. Aya makuru niyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro, ariko turaza kurabira hamwe kubijanye na raporo ya ONU aho yatanze umuco ku ruhererekane bw'ubuyobozi bw'u Rwanda ku runani wa AFC M23. Turaje tubabwire ukungene ibintu muri rusangi bimeze byose ko twamaze kuba tubibategurira muri kino kiganiro. Rero ntutangwe tugusa kano kanya gato tugusabye gatore cyane ugafata kugira ngo dushobore kubana muri kino kiganiro kigufi cyane twiganirire ivyiri ku mirongo y'urugamba na rijya abatari bake murindiranye igishika amakuru tubashikiriza guhera ku munsi w'ejo. Twari tumaze bisi tubabwira cyangwa dutanga impungenge ku makuru yaramaze imisi karashikirizwa n'ibinyemesha makuru canke ariko aratangazwa n'izinjishamba z'igihugu cy'u Rwanda aho bari ko baremeza bavuga yuko bafashe buno buce bugiye butandukanye nka Biraro 2 nka Mikenke ndetse na point 0 na Witsankuku. Aya namakuru novuga yuko inyeshamba z'u Rwanda zari zamaze kuba ziprograma yuko zamaze kubifata, ariko amakuru tumaze kuronka nuko ibice bimwe muri zino nyeshamba zamaze kwigarurira zari zarigaruriye nuko bariko barakurwamo nabi bakubitwa hasi no hejuru. Aya namakuru novuga yuko dukomeza gusakuma cyangwa gusatira ku mirongo y'urugamba kugira ngo dushobore kubabwira ukuri kw'ibiriko biravugwa. Ndaramukije muri bwese mutukukirana aho muherereye hose, kaze muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kubana muri kano kanya gato cyane tugiye kubaranamwo namwe. Nitwigwaneho amakuru ava hariya muri Fizi, nitwigwaneho uno muhari w'inyeshamba z'abanyamurenge wagerageje gutera ambiscade ariko bibi vy'ubusa ingabo z'u Burundi FDNB mu gihe bariko barerekeza neza na neza muri point 0 bagiye gutanga umusaje canke bagiye guhamforsa abasikere ba Fardc na Wazalendo bari basanzwe bari muri birya bice bariko barahangana bikomeye n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Rero izinyeshamba z'u Rwanda zatwigwaneho zagerageje gutega gatego ariko naganda babwiye neza yuko ku gatego katafashe kubera ko inzira bari bibaza yuko ingabo z'undi zizanana siyo zazananye. Barashobora kuba bibaza ati bagambaniwe kubijanye ni ambiscade bari bateguye kumbura amakuru bari bayafise ariko ntibyigeze bicamo. Amakuru
yagiye gushigwa habona n'uyu koroneli Rugabo aho yagiye gutangaza amakuru ahushanye n'ivyabere ku mirongo y'urugamba niko no bivuga aho mbere zinyishamba z'u Rwanda zagomba kurasa komba cyane zagomba kurasa imodokari yari irimo abasikere b'u Burundi bari baje guhaforsa ibinyo vya wazaniro na Fardc ngaha muri site kivu neza na neza muri point 0. Rero koroneli Rugabo nyamba yaherutse bategura ambiscade ariko yagiye guhubuka atangaza amakuru ataramenya ukuri kwa aho yaciye asimbira ko bwazi bavuga yuko bateze ngo ambush igisirikare cy'u Burundi ariko amakuru yizewe nkuko bitangazwa n'umuyobozi wasikora kabiri omukiyisika cha Fardc yavuze yuko ibiko biravugwa cyari biko biratangazwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda ari amakuru y'ububeshi atakuri kuyarimo kubera ko amakuru ahari yizewe nuko ingabo hanforo ingabo z'u Burundi zaje muri point 0 nuko zashitse atakibazo na kimwe kabisa ngo zashitse atawubateye niwe nta wuzi neza yuko koroneli Rugabo yoba yumvise ko haje haforo abasikare b'abarundi aravuga ati noneho turashize acaforomira kino kinyuma kugira ngo ashobore gutera ubwoba canke yereke abakungu bamwe babafasha bamwe babaho dufaranga yongera aterwa kuri front line ngo bateze ambiscade abasikare b'igihugu cy'u Burundi ariko amakuru yizewe nuko ata ambiscade yigeze itegwa exercise cy'u Burundi FDNB gihe yari kirerekeza hariya muri point 0 nkuko amakuru yacu abandanya bivuga ndetse Fardc iratangaza ko mikenke na biraro mbiri byose ubu bamaze kuba bijamo ndetse bamaze kuba birukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nubwo zitarava mu ijana kwijana ariko Fardc yatangaje ko ibirindiro by'izinyeshamba z'u Rwanda ziri muri bice za biraro mbiri ndetse na mikenke vyibasiwe cyane n'ibitero by'amadrone y'igisirikare cya Congo Fardc bishavyumvikana neza yuko ari yandi mahirwe yo kongera kuduza drone y'igisirikare cya Congo murumva neza yuko agakana icizere c'imirongo y'urugamba rero bino birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda zari muri bino bice ndababwiye nuko vyibasiwe cyane byongira biraraswa bikomeye n'abasirikare ba Fardc bakoresheje amadrone mu bwoko bwa CH4 aho mbere bavuga yuko inyeshamba z'u Rwanda ziri muri ivyo bice zitariko zirakakaza n'inzoba zikihasigaye ibire nimwe nayeneje kubabwira neza yuko mu kanya gato muza kumva amarira y'inyeshamba z'u Rwanda natangwe ndababwira nti amakuru ndose kano kanya nuko ubu tuvugana uruhigi rurahindukiye ku ngabo z'u Rwanda RDF muza kumva induru mu masaha imbere aho baza gutaka batakamba ngo bagavye ibitero mu bene igihugu ariko mpeje kubabwira ibijanye niyo ambiscade bibeshiye batigeze bateka kumbure bayirose hamacha barayitangaza nagenda babwire neza yuko kuri uno musi nyene agace ka Mirima nagace gatuwemwo abene igihugu bagiye batandukanye kibasiwe cyane n'ibitero by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda amabombe ndetse n'amasasu iyi Mirima abatazi anyerereye nagace cyane localité iherereye hafi ya point 0 rero abene igihugu baba muri bino bice bibasiriwe cyane n'ibitero by'izinyeshamba z'u Rwanda zaba gavye ko nkuko amakuru yacu abandanya adushikira kubijanye n'inkuru yo ngaha muri Mirima mu nkundire ndayirabe neza kugira ngo dushobore kubana muri kino kiganiro ni inkuru yihuta navuga y'ibyabereye muri Sud Kivu aha muri Fizi kuri wa gatatu gerekerezo rya kuri wa gatanu gerekerezo rya gatatu Nyakanga uno mwaka turimo nagace ka Murima kari mu misozi miremire y'intara ya Fizi hafi ya point 0 kavuga ko katewe ibisasu vyaturutse kuri drone bivuga ko kari y'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru ya mbere abivuga avuga yuko ako gace ka Murima gatuwemo cyane ahanini n'imiryango y'ababembe abafurero ndetse banavuga yuko atabirindiro vya Fardc canke by'abagwanyi ba Wazalendo vyahagaragaye igihe ico gitero caba icegeranyo ca mbere kivuga ko hari abantu benshi bapfuye ariko uko vyagenze nyene kuracariko kuratohozwa no kwemezwa kubijanye n'amakuru y'ukuri ariko aravugwa n'ibyo binyamakuru cyangwa karatangazwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda no nasaba neza yuko plutôt byatangajwe na Fardc kuko n'inyeshamba z'u Rwanda zagavye ibitero ku bene mu bene igihugu no ndetse babananje bavuga ati twosaba umukuru w'igihugu
kutubabarira kuko tugiye kuvuga ukuri ataguca ku ruhande. Ati natanguye gukeka ko ubushobozi bw'umukuru w'igihugu cacu niwe akwiye kuba afise amakuru yose, ariko nta ngingo afata, hanyuma azogaruka kutubwira yuko yari yibeshe kubera ko ari umusivili. Ariko n'umusivili arashobora kwiga kuba umusoda, nta uvuka ari umusoda, ahubwo aravyiga. Twosobanurirwa gute ko udashobora gukura ku mabanga umukuru w'ingabo zawe adatanga umusaruro mwiza mu gihe bene wacu bariko barapfa, mwebwe muguma mwicecekeye? Twari twarabizeye kuko twabonamo icizere, ariko twiteze kumva insiguro zidafise ishingiro. Ntivyumvikana ko u Rwanda rurenga ku bwigenge bw'igihugu cacu rukoherereza abacanshuro b'Abafaransa, ingabo zo zikaguma zicecetse. Guhakana ibitero vy'ibisasu ngo no ukwibesha ntibikwiye kubandanya. Umusirikare agambanira igihugu, umusirikare agambanira igihugu ntakeneye no gucirwa urubanza, akwiye guhanwa vuba. Kwezero ishobora gufatwa hanyuma hakurikire Uvira, Baraka ndetse na Karemi. Nimufate ingingo vuba bwangu. Aya namakuru cyane impungenge zatanzwe na bamwe mu bene igihugu b'Abakongomani bafatiye kubiko biraba ngaha ku buseruko bw'igihugu ca Kongo. Pardon. Ibi rero novuga yeza yuko ari impungenge natwe tumaze iminsi ko turatanga, tugerageje kuraba ibiriko birabera ngaha ku buseruko bw'igihugu ca Kongo. Kumbure tukavuga ati eske nikihe kitariko kirakorwa, nikihe kibura kugira ngo leta ya Kisekedi ikora ibishoboka byose kugira ngo ishobore kwasika la sécurité, umutekano wawe. Ngiye ko ushobora kuba uri leta ntushobore kwasika la sécurité y'umutekano wabo twara, kuko bice bisobanura neza yuko udashoboye kurongora. Ndibaza uyu muntu yamvugiye ibintu nabashikirije mu kiganiro nabahaye mu gatondo ko kuri uno munsi w'igerekerezo rya gatatu. Nari nababwiye neza yuko hari amakuru yandifise yuko ingabo z'u Rwanda zakubise ngaha muri biraro binini ndetse bigahavura zivaho ziruka, ndetse ubu tuvugana hakaba hari mu maboko ya Fardc yose, nkuko biko biratangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ku nkuru zo mu Russia zo bakora cyane kuri kote ya Fardc, nkuko amakuru abadushikira. Ni mu buseruko bwa RDC havugwa imigwano hagati ya Fardc n'abagwanyi b'umuhari wa MU23 mu gace ka Biraro 2, nkuko amakuru ariko arakwiragira ava mu kibuga cy'urugamba abivuga. Ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifashijwe n'abagwanyi bawazayendezo wazongeye gufata agace ka Biraro 2 inyuma y'igitero cyo gusubiza inyuma umwasi. Amakuru kandi avuga yuko imigwano iguma ibera mu gace ka Mikenke, aho indege z'intambara za FARDC zoba zagabye ibitero ku birindiro bivugwa ko vyarimo abagwanyi ba MU23 nabo bafadikanije. Ariko rero ayo makuru ntiyari bwemezwe mu buryo bwigenga igihe yashigwa ahabona. Vyongeye hari umwe mu bakurikirana ibibera ku rugamba hamwe n'abakoresha imbuga ngurukanabumenyi banegura cyane ingene ibikorwa vya gisirikare biriko bikorwa, bagasaba ko ubutegetsi bwokomeza kugwanya igiturire n'ubusuma buri mu nzego z'uburongozi bw'ingabo. Ibi nivyo vyiyumviro n'isesangura ryabo, si amakuru yamaze kwemezwa nk'ukuri. Yes, ndibaza neza mwamaze kuvyumva. Ibiraro 2 rero inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuba zihakubitirwa inshuro, amakuru dufite zikaba zahungiye mu bindi bice bitariko biraberamwo imigwano. Zahunze ibiraro 2, utuvugana biraro 2 mu maboko ya Fardc. Nababwiye yuko tuza kuganira ku bijanye na raporo ya ONU aho yatanze umuco ku ruhererekane rw'ubuyobozi bw'u Rwanda ku runani rwa AFC M23, ndetse bashimika cyane ku ruhara ruhambaye rwa James Kabarebe ahuza imigenderanire n'imigwi y'abagwanyi hamwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange mu nama zikunda kubera igisenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Rero byamaze kugaragara neza yuko igihugu cy'u Rwanda kiriko kirafatanya cyane bikomeye n'izishamba z'igucugwa n'izinyeshamba za M23 kugira ngo bashobore gukomeza. Ariko bitewe n'igitutu ca Washington, u Rwanda na M23 bariko baragerageza gukina ikarata novuga yuko ari ya nyuma nkuko ayo makuru abivuga. No mugambi wo gusubira gufata uturere twa Uvira na Fizi woba waraganiriwe ko mu nama yahuje
bamwe mu bagize ihuriro rya AFC M23 RDF harimo Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa n'abandi bafatanya bikorwa ba president Paul Kagame. Kuva kuwa mbere ivuga ko hari ugushimangira ingabo no kurungika ibigwanisho n'amasasu aho bitwa muri Nyangezi mu karere ka Warongo muri Sud Kivu. Novuga yuko arahari cicaro gikuru cha Kiji kiri mu kibanza ca Muyeye ahitwa Sisi. Aho hantu havuga ko ho kubahirizwa ingabo imbere yuko zohererezwa, ho kuranirizwa ingabo imbere yuko zohererezwa ku mirongo itandukanye y'urugamba muri Sud Kivu. Byongeye haranavugwa ibikorwa byo kubaka byararangiye ikaziba aho bivugwa ko hari ibirindiro by'amadrone bimaze gutangura gukora, bikaba bicungerewe n'abacancuro b'Abafaransa. Ayo makuru kandi avuga ko Kigali iriko iragerageza kwagurira ibindi bice imbere y'igihe ntarengwa cyavuzwe na Marco Rubio. Kubw'ibyo imisi n'imbere ishobora kuba ihambaye cyane kubijanye n'ihindagurika ry'umutekano mu buseruko bwa RDC. Ngomba kubarambira cyo kubabwira byinshi mu nkundire mwe twabanye muri kino kiganiro kigufi cyane. Ndabashimiye cyane kandi ndabizize ko neza yuko tungera guhura no mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.